Wedia. Diane. Sa. Fayo. Ego umushinga naye nahabonye. Nona hanu mwashakira amahera ngahe yinjira. Twashakira miliyoni 3 hatavuyemo na rumba. Ahantu hakuranye miliyoni 1.5. Garukiriza ngaho nyene. Garukiriza ngaho nyene niko mvuze. Nigikunda. None muyo kuma magwe kandi aremvye ari ubusazi. Ambe Mike. Ubuze kuva mu carama. Aha. Naringiye kuvoma. Nari ncinganda kandi. Kijya kigugumiza Etienne. Ujya muhungu kwa Mathias. Mufite ni imigenderanire nyabaki nawe. Wewe ndiko ndavuga, ndiko ndakubaza A ishura A, B ni B. Ubwiza. Soba Diane, jewe nambuza wangu. Mugira taha. Chérie? Uli mama wanyu. Muri makere yo Gasonia. Je novuga yuko kugira umuntu ashaka kurondera aho bazokubakana. Ni ikintu kitoroshe cyane. Arafu Rabona nikuibie siri moja. Ndio. Wanadamu watakupenda umeshakufa. Ndio. Lakini ukiwa hai huna thamani kwao. Fasta kabisa nishamaliza kila kitu. Kati. Naomba nije siku nyingine. No. Vipi? Wana unamfahamu? Mambo vipi? Safi, niambie. Uko sawa? Habari ya siku? Mimi nipo kazini. Pole na kazi. Asante. Sasa ndio mzee, kazi zinaendaje? Kazi zinaenda vizuri sana. Ndio. Malawi, Zambia, Kongo, kote tunaenda. Sawa. Kwa sababu yako. Lavine, nafurahi sana kwa nchini Burundi. Karibu na utafurahi zaidi. Kerina, unaenda wapi muda huu? Kwenda nyumbani kwangu mpaka nikuombe ruhusa. Kwani una discipline wewe binti? Kuwa kwenye mahusiano sio kitu kibaya. Acha na mimi nikueleze ukweli wangu. Hii ni deal serious. Tumecheza deal mingi. Kwa hii sasa naomba kuwe serious. Umeweza fisua yaremewe.
reka kwivanga hey igihe nicagera uzomubona aje kugusanga Karina, hii ni mara ya 3 sasa unachelewa kuja kazini. Hivi hao wafanyakazi wanasimamiwa na nani wewe Karina? Unanifuatilia sijui nimefika hizi saa, sijui nimetoka hizi saa. For the last time, usiongeze tena kusema kama wewe ni bosi wangu. Unasikia? Naendelea na mambo yako, mimi usinifuatilie Karina. Karina nini nimeshakuwa kama wimbo hapa? Chabihe navyibagiye ubu ndishimye mese neza kumbe kwisi abantu bararutana uyambereye muganga n'inshuti magara nara y'amajoro nkurondera sinzi aho wari winyegeje marayika wanje nararijijwe narakwaje umutima ikinazi c'urukundo none amazi misa nyandikira ambaza ukomerewe akira telefone mwishure mwemeze mudubure mwigishe gukunda umubera akarorero umubera ishure ry'urukundo mwigishe mudubure mwigishe mudure mubera ishure ry'urukundo tete kama vocha kila sehemu na mapenzi hivyo hivyo unaweza ukapenda popote na kupendwa pia mfashe neza mukobwa nyegera byishimo byanje ni wewe kibasumba erega nduwawe ntambira ndabe reka isoni nawe uri wanje shugwe ryanje ntukunda amaronko basumbye nyifata ahubwo urarenze karorero keza bakwigireko amahoro cyane amahoro mwana amahoro gose yo ndi hano mwana ndi hano naragwaye Imana iranzigama irandinda nawe ndabona Imana yarakugiriye neza mwana twakunda kurwara none yo narakuze gose waratse kurwara Imana yarakugiriye ama uyu ni sabi amahoro da amahoro yo kama ni mwari kwanza mkamukura amera mama mama yavyibushe yo mani hatari Samia karibu karibu Samia rakumera iyo misi nari nabaye malariya karibu dada karibu nini mugabo nta muganga nagiye None wamenye gute ko ari malaria kama ko nagahengwe aho Bujumbura wumva nama bindira by'amashuri kana naho habo b'umuzungu gose ne aha mu mutwe bisa kuzoba jani Bujumbura mwese twagenda twiberayo urazi mwana
rero je nkubonye natangaye abantu b'Ubujumbura nuko kubera ko hashushe ubwo najya koga kenshi mwoga kenshi koga kenshi gatatu kane mwiguma mwiyogera mwiguma wiyoza uvuye ku ishure urataha koga ariko mana yanje ho nico hashikana mwana ubuzima nimwe kwera ucubumbura ibintu byo kuri matuzo turari kajya kadunda kavemo mbe mu kazu keza nanje kari misima hajya nicara nyereza utuguru nzoguhindura ibiro n'ibitambara byose babikure nawe bagushiremo utu oya mugabo hari utuntu bagira nyene tudushatse mama kaba bibi byose aha uzongera nkenda kubigire uzaciba umuzungu nukuri uzaciba umuzungu mwana uzongura muri ako kazu aka hari ibigorofa ibyo tuzobama bimwe bavuga ngo ibyo hasi ngo nibyo hejuru bigerekeranye etaje mama urumva uzoca hejuru nanje cemba hasi none jezo haduga ndahashobora haba hari utugazi uzoza uraduga bukebuke oya hejuru murampende no hava mpenuka mama ntuzohenuka haba hari kwingazi uzoza uraduga bukebuke n'agakoni oya n'agakoni mama urakira kwitwaza agakoni mugabo rero ndagoma ndakubwira ega hariho gishasha ntiyakubwira hariho umukobwa Berize hariho akantu yaguriye mama wiwe nkaba mbona yahagaze ngwaro nguri Berize ngo kwishuri ngo byagenze gutega mwana nkumva bavugana ngo ni neza mwana none mwana kajya kantu n'agati nanjye uzukangurira mama kajya bakita agatelefone kiri cyose ukeneye kumbwira urambwira nk'uko turiko turavuga nkabyumva neza yo mwana reka imana ibandanye guhezagira nanjye uzukangurira ahubwo rero mama je nzokugurira aka kantu tuzovugana tubonana pana kajya bavugana amajwi karahari tubona naho ndi hose kariho ngwaye ngaca mfyonda ugaca umbona waho uzoba uri hose uryamye cyangwa uri mu murima mwana wanjye uze umbere byose kwishuri ni buke turahendahenda nibyo bukene nyene samwe nukuri je catumye ndaguhamagara ngaha narindira gusaba ikigo ngirira imbabazi ivyashitse natwawe n'ishavu muga byose n'urukundo ruratuma umuntu afuha biratuma umuntu akora nivyo atari gukora mugabo ndagusavye ungirira imbabazi ungarukane kw'icizere ungirira imbabazi urazi ikintu nakubwiraga Irene mu bisanzwe jewe sinavuga ngo ndafise amakosa yo kugwemukira nta makosa mfise nyimba vyarashize je nawe bikarangira vraiment untahure kandi ubishire no ku mutima yuko jewe nawe tutagisubirana yes tawuri ikintu kimwe urukundo nta makosa rufise je nta makosa mbona nagukoreye urukundo rwanje nta makosa rufise niyo mpamvu isi yose atano namwe haragasho gashobora gufunga umuntu ngo ko yahemutse ukurana naho iyo abari agasho ko fuga umuntu ngo ko yahemutse isi yose bo yuzuza ubusha kuko ijoro n'umurango birirwa bahemukirana gusa sinigeze ndaguheba ni waciye ugenda gusa utora uwundi je nta n'undi je nigeze gufatana nawe samwe ikintu kimwe no kubwira siko umuntu muri kumwe nshaka kumenya agaciro kiyo ukamenya iyo mwatandukanye je narabonye agaciro ka ufise kuri jewe umviza ndakubwire Irene je sinibaza yuko je nawe hari imigambi tugipanga mu bisanzwe je kurandengera karinda je sinaguhemukiye wewe wasanze mu nzu ngo ndi kumwe na Mireille utangura kwigumura ngo urampevye haheze ukwezi mbona utananyandikira na message mitamo guca ndondera uwundi muntu ndamushira mu mutima wanje gushika uyu mwanya mfise umukobwa nkunda kandi ntashobora guhemukira ya unyihanganire ubu hariho uwundi mukobwa nkunda kandi samwe nukuri ndagusavye samwe sinshaka kuvuga ngo ndamuhemukiza isaha samwe ibuka tumaze gukundana imyaka 3 muri imyaka 3 tumaranye 3 dukundanye nari nzi kuza kunka tukagira mariage ibyo byose bice bipfubusa uko oye imyaka 3 nukuri ushaka mvuge ko wantakarije umwanya gusa Irene ivyo ntibishobora gupfubusa kuko udafashe bisi ya mbere ushobora gufata ya kabiri uriko ntahora neza uzorabe kenshi iyo umuntu ategereye nka moto canke taxi canke bisi iya mbere itagutwaye canke ya kabiri urafata iyindi kakujana rero nyimba bicitse je nawe ntitubane vraiment ntahura uzoronka undi kandi azokubera papa wabana bawe
Samuel nta gihe birashika ngo mvange canke ure n'umukobwa nyene mvura mushidukiye wibagire igihe tumaranye wibagire n'urukundo dufitaniye. Samia, amajambo mbari yarakomeye cyane ariko sinumva inyishu nonguha kandi nubwo no kwishaka ko ntarakuvanga byoshika nto bitahuye ariko kimwe no kubarira nuko mu mutima wawe niho hari inyishu. Kenshi bavuga ko umuvyeyi nyimba ari mu murima umwana akarira ngo aravyiyumvamwo ko umwana wanje ari kararira ugasanga umuvyeyi arabuze amahoro mbere bigatuma nataha adakoze. Rero no mu bakundanye urukundo gukuri nkatwe bishitse nk'umwe akagira ikibazo canke hakaba igihinduka ni ngombwa kunda vyumvamo ko barageze igihe uriyumvamo ko nobana kuvanze. Ni nayo mpamvu mvuze ko inyishu iri mu mutima wawe kuko Samia nyimba wewe warigeze kwiyumvamwo yuko je nakuvanze uwo bimbarira canke atavyo wigeze kwiyumvamo ukambwira inyishu numva umengira mu mutima wawe. Je niyumvira ndumva ko utigeze umvanga ndumva umutima wanje utekanye. Samia wishuye neza cyane. Samia ugerageje kuraba abakundanye urukundo gukuri ntivyoroshe kuvangana. Hajya kenshi bavuga ko umuntu avanga uwo adakunda. Samia ndakubwira ikintu kimwe ukuvangana kw'abakundanye no bigereranya n'umuntu ashaka kuba ari ku rugendo n'amaguru hama gatsitara. Iyo utsitaye Samia wari ku rugendo ntibikubabaza cyane ngo wiyanke urumva ni accident ibibaye surprise ata muntu ayiteguye kubera ntushobora gufata ingingo yo guca ukata ukuguru cankino ngo nuko watsitaye kandi ukuguru kuba ari ukwiwawe amano aba ari wawe umva wo bikata gute ni gihano nyabaki wobiha ngo nuko vyagutumye tsitara. Nibaze ko bidashoboka na gato niko bimeze ku bantu bakundanye urukundo gukuri Samia. Iyo ufise umuntu ukunda bigashika akakubabaza canke akaguhemukira ntibisigura ko uco mufata ngo mufatire ibihano bikomakomeye. Samia umuntu ukunda bishise akaguhemukira bishise akagukorera ikosa bishise akakubabaza nta gihano na kimwe mbona wo mukorera kuko bomukunda. Bimeze nk'iryo no canke ukuguru iyo utsitaye atagihano na kimwe wobiha kuko nivyi wawe. Samia ndakubaza hari igihano wokorera ino iyo utsitaye canke ukuguru? Amasheri kutigeze mbatse ko vyagenze kw'ishuri. Samia suko nazirengagije kukubaza ko vyagenze kw'ishuri gusa ivyo twavuganye vyose navyo byari bifise akamaro. Burya nta jambo na rimwe abakundanye bavugana ritagira akamaro. Yego ariko mbabarira hama vyagenze gute? Vyagenze neza cyane bifise amanota meza twakundi nyene sanzwe wiwe. Vyakweli? Hama nambwira vyagenze gute? Nanje ico kibazo wenda bakimbaza ntazi ko mbu wa mbere. Misere, twiserane, tuzoshika